Reka tuhere mu bijanye na La Liga Sport ko nimugoro bigaragara ko equipe yitwa FC Barcelona mu kibuga yakira na equipe yitwa Espanyol Barcelona ariko Real Madrid yo ku mugoro bavyanse ko batanga igikombe hakiri kare bivuze ngo vyadusavye kurindira ko Barcelona yumugoroba batsende equipe yitwa Espanyol Barcelona kugira ngo bibe official ko batahukanye igikombe ca La Liga EA Sport uno mwaka ni Barcelona yo kwisa isa 3:30 yakigwa na equipe yitwa Espanyol Barcelona kibuga cabo Landre bigaragara ngo twari kuzana no munsi tuvuga ko igikombe cagiye kuri equipe yitwa FC Barcelona iyo Real Madrid ku munsi wejo winanira gutsinda equipe yitwa Mallorca ariko Real Madrid ku mugore nasanze equipe yitwa Mallorca biri kuri kimwe ivyadutumye rero turi tuza kurindira uno mugoro bagira ngo equipe yitwa FC Barcelona itsinde equipe yitwa Espanyol Barcelona igenzi yayo mu gisagara ca Catalonia hama itahukana igikombe Real Madrid vyanse gutanga igikombe ku mugoro ku munsi wejo batsinze equipe yitwa Mallorca witwa Carlos Ancelotti ntibirarangira twatsinze nabo bisaba ko batsindagira mu gikombe bagitahukana ntibirarangira ariko nibaza yuko ibice vyinshi kwijana igikombe cyaramaze kuba kigenda ariko Real Madrid navuga ngo bakoze kazi katoroshe imbere equipe ya Real Mallorca ntuvuga ngo yabagoye ariko bagoye n'umunyegori wa Mallorca Munyegori nabonye yakoze save Real Madrid bataye imipira igera nko kuri 15 n'imiburi canke 13 mu igori ariko Munyegori vyarangiye yakoze save zigera ku 10 canke 11 hafi kukuri kuraraba imipira yose Real Madrid ashoboye kubiganishiza mu batsinze ibitsindo bigera kuri 2 igitsindo c'umugabo witwa Kylian Mbappe n'igitsindo c'umwana witwa Jacob Lamon umudefenseur wa equipe ya Real Madrid bisiguye ngo equipe ya Barcelona ifise akazi gakomeye no munsi ku mugoroba kandi wanashaka gakomeye cyane bigaragara ko umugoroba w'igikombe no mugoroba w'igikombe ari nako ari no mugoroba ugomba gutuma ingufu z'abasore ba Afrika ziyongera gusumba izo baba baratanze mu minsi yose yo bararenganye bisiguye ngo namuzi nta mukinyi numwe hari kwa Barcelona wo kwicaza agomba kubazanira rimwe ndibuka Barcelona ubwiheruka La Liga yari ikoroye no Espanyol Barcelona nyene abafana ba Barcelona ba Espanyol Barcelona babashwaramwo mu kibuga abakinyi ba Barcelona bika muri vestiaire donc ubona nugo rukino rufise anje iteye ubwoba icambere equipe zisangiye igisagara nubwo zo zitangana zigomba gukeba no kumva ngo wewe mukuru nimba ndi muto intugomba kunyereka yuko nsumba igisagara turagisangiye turi bamwe ni Espanyol Barcelona wanashaka ishora kugora Barcelona gusumba ko Atletico Bilbao bikorera FC Barcelona canke Villarreal mu equipe ina mazimisi kirabihigira equipe yitwa FC Barcelona ko Espanyol Barcelona mazimisi ariko barabihigira bavuga ati ubuheruka muheruka igikombe mwakidutwariye ko tunakoroka bari bagise umugabo witwa Jose Rumato ati noneho iyi ncuro ivumbi riratumuka nibaza yuko n'urukino muri La Liga rusiguye vyinshi nkuko Carlo yabivuze ntibirarangira erega mu mupira w'amaguru tupeti arrivé Barcelona ishobora gutakaza inkino zitatu zisigaye Madrid kazitsinda igikombe kikagenda Barcelona ishobora gutsinda rino joro igikombe kikaba kiragiye Barcelona ishobora gutsindwa rino joro canke ikanganya nubundi Real Madrid kavuga ati muzofa mugitwara muri weekend itangura vyose n'ibintu novuga ngo bigifise inguvu haba ku ruhande rwa FC Barcelona ndetse no ku ruhande rwa Real Madrid zose zirashasabwa gukora igikombe cyo hindukira canke igikombe cyo nagendo no munsi nyene reka ndugira ku kantu kamwe ku ruhande rw'iwanje kumbura mbere yuko mava mvuga kuri Barcelona yisanze igomba kwikorera akazi haruhande yuko vyariko hari inzagera ku minota 94 bigishoboka ko equipe ya Real Madrid iha igikombe Barcelona twari twayivuze bati abo baragiterura bagitereke mu maboko yabo ariko birumvikana ko deja na match nire Barcelona ari guce yabwa igikombe canke ari guce igitsindira itarana kina mugabo namuzi Barcelona bisabwa kikina apana gukina gusa ikanatsinda match kugira ngo vyitwe kigitwaye officiellement rero reka maze ngaruke kwa equipe ya Madrid umugabo yitwa Carlo Ancelotti iyo dukina ku isezo yose twari kuba twatanze ibisumbi bitwatanze bivuze ngo Carlo Ancelotti yemeza ko equipe we yakinye match iri different na match bagiye barakina zigiye zitandukanye mugabo twibanze twibukanye ni giki cyo bacatumye Carlo Ancelotti no musavuga uko yarafise equipe yisanga muri equipe première chance muri equipe y'abakinyi yakoresheje cyane muri equipe nkuru asigaranye abakinyi 9 gusa nyuma y'imvune zigiye zitandukanye ndetse n'abakinyi bari suspendi nka Aurelien Janchuabeni biba ngombwa ko yisanga muri defense centrale agomba gutanga uzwitwa Jacob Lamon na Raul Asensio aba bose twatanguye saison abakinyi kwa Madrid atamunumwe bavuga twabaheruka niburi muri pre-season abagiye barasoma kunturire
sino sezo yatanguye tubona ko Madrid mu defenseur ifise Militao ifise Rudiger ifise David Alaba yari akiri mu mvune. Mugabo birumvikana ko nimba hageze aho tubona Madrid ikinisha urukino ifise muri axe central Raúl Asensio na Jacob Ramon ni kibazo, kandi tuzi ko Raúl Asensio muvyibuke yari nyuma kuri hierarchie ku rutonde, inyuma y'uno mwana yaciye avunika yitwa Joan Martinez. Ku nimero 2 hari no mugabo yitwa ndi ku nimero 2 akinisha Federico Valverde, ku nimero 3 Fran Garcia, mu igori Thibaut Courtois. Bivuze ngo muri batanu binyuma batatu bonye nibo twari twiteze muri equipe première: Thibaut Courtois, Fran Garcia mu backup wa Mendy na Federico Valverde. Tuze hagati mu kibuga hariyo uno mugabo azwi izina rya Luka Modric, Daniel Ceballos na Jude Bellingham. So bari hagati mu kibuga. Noneho akataka Endrick na Kylian Mbappe na Arda Güler yari karagaruka gufasha hagati mu kibuga. Bakinye match igoye, mugabo kandi twari twabivuze ni match tegeza kwagura bivanye n'ibibazo by'imvune n'ibindi bigiye bitandukanye bari bafise. Ni match baje kuronga intsinzi bayihawe n'uno mwana muto azwi izina rya Jacob Ramon w'umu defenseur ku munota wa nyuma w'urukino. Madrid no match zije message imeze gute? Ni equipe iri kirarangiza iganwa ariko kandi kiratandukana witwa Carlo Ancelotti. Ni equipe gutsindwa na Mallorca, no seulement ko vyari kuvugwa ko cye kunganya ko Barcelona bayaha igikombe itarakina, ariko kandi navuze ngo Madrid yogeza muno mwanya ikintu bahinduye, bari mu citwa road to Mbappe. Madrid bari koraja mu kibuga menga bagiye kurondera Mbappe ko aba meilleur buteur wa La Liga ndetse aganatwara na Surien d'Or gusumba ibindi. Nimba Mbappe yasinze igitsindo ugaconga intsinzi wakinye no match ko nemeza ko Madrid ku munsi wejo beretse Mallorca ko bayirusha Didier Bialafa. Munyegoro wa Mallorca yabaye homme du match, yakuye imipira 10 ya mwiza mugibwe. Nyuma yuko mwibuke ibero vyaciye bigaruka yakoze save 12 kuri match ya Barcelona. Ruvango muri match ya Barcelona na match akinye na Real Madrid, uno munyegori azwi izina rya Leo Roman akoze save 22 kontra ino migwe. Yatanguye no kuvuga mu migigi itandukanye. Hategezwa kuvugwa umunyegori ugiye kuraba uburyo yakinye yarateye ubwoba. Bivuze ngo Madrid bakinye match nziza. Peu importe les difficultés barimo n'icurukino gwari rusiguye kuri bo, peut-être no kumva ko muke batomo igikombe ataragira mugabo bakinye match nziza bananizwa n'umunyegori ku bice byinshi kwijana. Ni equipe yatanguje hanze witwa Joan Mojica na Pablo Maffeo, mugabo naho binjiye atakintu je nabonye bahinduye. Ahubwo batangwe muri match kwa Mallorca bakinye match nziza, baronka opportunité imwe yo kuronka igitsindo barayiprofita, badefenda neza ariko biza kuba birangiye. N'ubundi Madrid igize gute ibatsinze, ariko tutangura kubona hahandi tuvuga ngo mbega equipe birashoboka kwiba udafise umunyegori mu bihe bigoye. Nivyo nico cyatunze equipe RC de Mallorca. Ariho hantu ncanza ronka cavuga ngo aya majambo ya Carlo arayavuga ko yatanze message yuko bimwe mu vyo yagirijwe n'ubundi muri equipe ya Madrid. Nimba umenyereza mushasha yitwa Xabi Alonso nubwo yavuze ngo nacagiye kuamufasha arakwiye kuyikorera ko nivyo peut-être Varejo ni hawayo mayigo mugabo yatanze assist. Nyuma ya assist ya Varejo twabonye uno mwana yitwa Jacob Ramon yatansinzi, twabonye Gonzalo Garcia Torres nabonye atanguye kurondegwa n'imigwi itandukanye harimo za Celta Vigo. Uyu musore Gonzalo Garcia ni umwe mu bana novuga ngo equipe ya Real Madrid itunze, aho yakagirirwa icizere nk'icagiriwe Endrick. Imiburi buri match ya Endrick yarasomye ko nawe yaberagira asoma ko n'imiburi 5 n'umwataka tayibwo afise taye anyaruka kina. N'indi message nk'iya ba kagasore kari kwa Getafe Rodriguez kagasore kari kakataka kagasore kari kwa apana kwa Getafe kari kwa Valence Alvaro Rodriguez ni kari kwa Getafe kwa Valence menga base ugo duro kari kwa Getafe kwa Valence afise duro kari kwa Getafe ngo umusore yitwa Peter yaciye kwa Valence. Izingiro ziriko ziratwereka ngo vyabiye byose Madrid yirengagije abana bo muri academy n'ubundi karanze utagiye gusohoka yeretse isi umupira w'amaguru ko n'ubundi hari ikintu yari gukora agakoresha abana bo muri academy kandi bakagira ico bamufashije, kuko abo bana bahabwa umwanya mu bihe vyitwa ko bigoye kwa Real Madrid aho guhabwa umwanya niburi mu bihe opportunity bonetse wa mwanya make gwiyigaragaza kwa Barcelona gatsinda igitsindo kwa Bilbao bikamugura umujyango no musa kagugwa na equipe ya Chelsea, kuki kwa Madrid bitabaho. Rero ni message mboni hari kuko naco turi bwanarize ngo Madrid kurusha Mallorca n'ibindi kudatanga igikombe ivyo sinza kwanda bijako. Aho ni kuri kote Madrid Carlo agiye gusoka mugabo n'ubundi abana barayi batanze message ko bakwiye guhabwa ijambo nk'abana bo muri academy na cyane kuno munsi Raúl Asensio yabatunze ino sezo kandi abonwa mu defenseur mwiza ashobora
kuzokwifashishwa Yeah. cyane ko Jacob Ramon yagiye araharugwa ko cyane Yaraye abikoze ariko kandi uravye igihagararo n'ubujya kina niki ni umwana nubwo uno musa atoshoka kinishwa bigaragara ngo kazoza karahari bigaragara ngo ni umwe mu bakinyi muri kazoza kwa Madrid ashobora guharugwa ko nawe akazobigunga Jacob Ramon we namuravye azare igihagararo cibu byahagarara bigaragara ko ari umwe mu bakinyi equipe imutunze kuri ku mupira y'imiterekano kuma coup de pénalité ni umwe mu bakinyi ashaka gutsinda ibitsindo byinshi ya ku mutwe kuko uravye bujyahagaze ubivuze neza yinjiye mu rukino asubiriye Jacob Ramon mugabo equipe de Madrid yaronse plus de 20 corner zirenze 22 corner ni mugoroba equipe mana yanje ni mugoroba equipe twari yate corner 26 mu gihe equipe twa Mallorca yo ata corner nimwe bigeze bate nkiyumvira equipe vise possession 72 kwijana uravye bawujya bateye shuti zose hamwe 39 muri zo 39 shuti bateye 13 zagiye mu izamu witwa Leo Roman yari munyezamu equipe yitwa Mallorca hinjiramo zibiri zonyene naho ndiko ndagaruka nabwira Andre birakunda ko equipe ifise umukinyi nka Arda Güler atera corner nziza nkuko ashobora gutera amakufra ukabura igitsindo muri corner 26 iyo equipe biri kirategurwa gute egare yuko nufise abakinyi bari form mu bijanye n'amadetente izi corner zironzo vise oreja ni Chouameni na Antonio Rudiger vise ibitsindo 2 canke 3 izi corner kwa Arsenal zironzo vise umugabo azwiza ya Gabriel Magalhaes vise igitsindo izi corner wazironga kwa Inter de vise Dumfries na ba defenseur ba Baston nabanduka buri ibitsindo 2 canke 3 izi corner kwa Barcelona wazironga vise Christensen na Robert Lewandowski pete probablement nuno musore azwiza ya Nico Martinez ukabure mu bitsindo 2 canke 3 umwana yinjiye yasubiriye niwe yinjiye asubiriye Raul Asensio kuko match yaje kuba umwana yari yatanguye match uwasubiriye Raul Asensio ni Jesus Valejo ni Valejo ya Jacob Ramon atanguye match muri defense yatanguye match kubana na Raul Asensio haza kubasohoka umugabo witwa Raul Asensio yinjira Jesus Valejo usore bwa ko burakina hagati mu kibuga nako muri Axe Central ubona umenga buravukana nubwo Jacob Ramon n'umugabo azwizina rya Jesus Valejo rero ugacubona ngo abana bigaragaje ariko kandi Madrid twabonye faiblesse ariko iyo faiblesse idusigiye bwa butumwa araco gituma navuze ngo biragoye ko noza kwanaliza match ya Barcelona rero baje kurondera igikombe nabanje kuvuga kuri Real Madrid mugabo Madrid byari bigoye ko je ndayivuga ngo yabujije igikombe Barcelona cyangwa yabujije ahubwo ndaba bamaye message yayo bamaye message uko bariko barakorera Mbappe ashaka ko umukinya atsinze ibitsindo byinshi bamaye message ko abana bato bakwiye guhabwa umwanya muri equipe ya Madrid nawe yatsinze igitsindo ciza Kylian Mbappe kuko buravye ba defenseur bagera nko kuri bane yeriminye umupira kawutera premier potero munyezamu yarahagaze bigaragara ngo nawe hari uburyo zirikirangira ariko irikiba nziza ku mugabo Kylian Mbappe mu bijanye no gutsinda ibitsindo aya ni ivyo bintu bibiri jana navyo ku munsi w'ejo abana bo muri academy bajyamiwe na Carlo cyo bajyamirwa na equipe ya Madrid na Kylian Mbappe yerekana ko objectif nubwo objectif collectif cyangwa se ivyo wabihaye nk'ihangiro muri rusange nka equipe vyanse nuvuga ngo ivyo gutwara ibikombe individual marashobora kuba mwiza nawe niburi kuko biragoye kwitwa Mbappe ukagira saison blanche uri kubona equipe ya Madrid ariko kandi witwa na meilleur buteur mu mahiganwa uri kurakina trophée individuelle birabibaye catastrophique ku mukinyi nka Kylian Mbappe rero nizo message zibiri narose kumbure tubiva ko tuze kuraba mbega Barcelona yo nyuma yuko bigaragara ko Madrid yarayikoza akazi ikakikorera mugabo tukaronga message ya Mbappe n'abana bo muri academy turonga message iri bien concret cyangwa tacho yohindura mu bijanye no gutsinda match ubwo twitsega ikiro kuri Barcelona nayo of course niyo mpamvu navuze gutyo mugabo turashingira kuri Real Madrid bigaragara ngo yari gutanga igikombe bivanye randire n'uburyo yari imeze ku mugoroba uravye equipe yari iri kumwe n'abakinyi bagera kuri hafi bagera kuri 7-8-10 basanzwe batangura mu kibuga mugabo bavunitse vyagaragara ngo biragoye kwitega intsinzi equipe yitwa Real Madrid imbere equipe yitwa Mallorca no saison bigaragara ko ari muri equipe nziza banatsinze Barcelona muri no saison ari naho twahera tuvuga tuti Real Madrid birashoboka ko batsinze Barca Mallorca ni batsinze Barcelona no equipe ya Barcelona yitsinze kimwe bitsinze match ya Barcelona igitsindo equipe heruka kwitsinda ari Cedreganes ariko na Mallorca bayitsinze igitsindo kimwe Mallorca match ya mbere bayitsinze bitanu nije navuze match Torres niwe yugurigo match ya kabiri bayitsinze umugabo witwa Robert Ndibukingene batsinze Rafinha na Torres na Pablo Torres Mallorca ibintu byo gutsinda Barcelona na Pau Victor lega Barcelona yatsinzwe match yange muri no Barcelona yatsinzwe batsinzwe na
Osasuna batsinzwe gatanu mugabo gatanu batsinzwe na Osasuna Atletico Madrid batsindwa na Sociedad batsindwa na igikipe kinamwa ba Sandro Ramirez Las Palmas zine Mallorca nigeze basinda ndazabona kugira Mallorca nigeze batsinda Mallorca ni yabatsinze match zo barazitsinze hafi zigera kuri zitatu match batsindwa na Cedric Ganese nyine Cedric Ganese Osasuna UD Las Palmas Real Sociedad na Atletico Madrid mu rukino rwo gutangura nizo match Barcelona yatakaje Mallorca byagaragara ko equipe itwara Madrid kumbure bivanye n'abakinyi tarifise ku mugoroba byari byoroshe ko igikombe gitanga kirikara ariko nariko navuga ubutumwa kumbure bashobora ko batanze mugabo bigaragara ngo Barcelona FC kwikorera akazi kuno mugoroba kuri imbere equipe yitwa Espanyol Barcelona uravye kuri Real Madrid bavuga warwava ugira igihunga cyo kuvuga ati Real Madrid ku mugoroba ku munsi w'ejo ishobora gutakaza amanota byoroshe nubwo itotsi mugabo yonanganya na equipe yitwa Mallorca sero n'abakinya ribuze muri effectif yayo ariko bigaragara ngo bo babiromonse navyo Carlos Ancelotti yavuze ati twabiromonse twatsinze ni Barcelona bisaba kugira ngo itabwo ngikombe n'itsinde equipe ya Real Madrid imbere ya Real Mallorca baje kuba bigaragaza nka equipe nkuru n'ubundi nubwo navuga ngo bari mu bihe bibi hariho akanyarigabo ingwe niyo yogombi gakomereka bibaye ngombwa iratera ubwo bagakwavu canke ingeregere kayibonye kagahuca kuko uno munsi Real Madrid twari tumenyereye igogwa na Mallorca ifise umugabo yitwa Mojica ikagira umugabo yitwa Pablo Maffeo ariko bose bari batanguye hanze ni naco kintu wanashaka je ngerageje kuraba effectif ya Madrid yari yatanguye mu kibuga n'ivyo batanze borohewe cyane nibura ry'umugabo yitwa Mojica borohewe cyane nibura ry'umugabo yitwa Maffeo kuko ugiye kuraba point fort ya equipe ya Real Mallorca n'umugabo yitwa Vedat Muriki ama centre ava ku baratero babo umugabo yitwa Joan Mojica none umusore w'umunyargentine Pablo Maffeo izo centre zariko zirabura ungondere twumviriza isa Safi Mohamed wite tugaruka twinjira kuri Barcelona bigaragara yo ngo kuno mugoroba twitwa umugoroba w'igikombe kuri Barcelona kubera ko ikarangiza ivyo nga iraza kubitakanya igikombe cya La Liga official no mwaka hamwe bitsinze equipe yitwa Espanyol Barcelona kuno umugoroba Safibu iramenyesha isaha ni saa 1 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza birumvikana ko isamu yazimaze kuba zuzura neza cyane muri studio za 97 n'ibice bigera kuri 3 birumvikana ko tumaze kuba twinjira mu isaha yacu igira kabiri y'amakuru yacu yo kuno mugoroba mbere ko tuza kuri Barcelona duce mu makuru agezweho page dufashe